Bonjour, bon après-midi, bonsoir bivanye naho ushoboye kubonera akino kiganiro. Nkuko vyama psychologue nije nama ndabatunganiriza amakuru aca kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, akaba ari na jewe ndanabashikiriza ico kiganiro. Rero uyu munsi nabateguriye amakuru y'umuntu yigeze kuba ari umukuru w'igihugu. Turaza kumenya amateka yiwe, turaza kumenya ukuntu yagiye ku butegetsi, turaza kumenya amashure yize, turaza kumenya ivyo yaciyemo imbere yuko aza kuba umukuru w'igihugu. N'umukuru w'igihugu yashitse ku butegetsi ari mutoya, novuga ko yari umwana kuko yari afise imyaka idashika na 30. Ivyo nivyo tuza kumenya. Turaza kumenya n'imyaka yatwaye, biravugwa ko yatwaye imyaka ishika kuri 40. Turaza kumenya muri make ivyo yamariye igihugu muri iyo myaka yose yatwaye igihugu. Uwo mu president akaba yitwa Muammar Gaddafi. Mbega Gaddafi yarinde? Mukunze kubona amafoto yiwe, mukunze kumva bavuga ati Gaddafi yari intwari ya Afrika, ati Gaddafi yari intwari ku gihugu uciwe. Reka rero tuze tubabwire muri make Gaddafi wariwe. Muammar Gaddafi yari umwe mu bategetsi b'akarorero kandi b'ivyaduka muri Afrika. Yafashe ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 969, akayobora igihugu ciwe ca Libya imyaka irenga 40. Yamenyekanye cyane kubera ingendo ziwe zidasanzwe, ivyiyumviro vyiwe vy'iterambere vya Afrika, hamwe no kwiyemeza kwinshi mu guhangana n'ibihugu bikomeye bya Afrika, hamwe no kwiyemeza kwinshi mu guhangana n'ibihugu bikomeye. Ariko kandi ubutegetsi ibwiwe bwari bwaranzwe n'akarenganyo, guhonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu no guhangana n'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika. Iyi content rero iraza akugaruka ku buzima bwiwe kuva akiri muto, inzira yaciye kugira afate ubutegetsi, ibikorwa yakoreye abanyagihugu ba Libya canke abanyafrika muri rusangi, n'ukuntu yarangije ubuzima bwiwe. Reka rero tumira amate gatoya, turaje tubabwire mw'idonido rya kino kiganiro, tubabwire neza na neza uyu yahoze ari umukuru w'igihugu ca Libya Muammar Gaddafi wariwe. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mw'idonido rya kino kiganiro. Gaddafi yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 942 hafi y'igisagara ca Sirte muri Libya. Yavutse mu muryango w'abakene, abashumba b'inka n'intama. Yize amashure y'intango mu gisagara ca Seba, hanyuma yiga ishure rya gisirikare i Benghazi, aho yamenyekaniye nk'umunyeshure w'umuhinga kandi w'umunyepolitike. Kuva kw'igenekerezo rya mbere nzero umwaka w'igihumbi kimwe amajana 969, Gaddafi hamwe n'itsinda ry'abasirikare bato bato bise Free Officer Movement bakoze kudeta idasanzwe, kudeta idasize amaraso, bakuraho umwami Idris wa mbere, maze Gaddafi afata ubutegetsi afise imyaka 27 gusa. Yashinze Commissionary Commons Council nk'urwego ruyobora igihugu, ahindura Libya yitwa Libyan Arab Republic. Reka turabe ibikorwa yakoze n'impinduka mu gihugu ca Libya. Yagize uruhara rukomeye mu guteza imbere ubutunzi bwa Libya biciye mu gucunga neza amatungo y'amavuta y'ibitoro.
Muri politike yashizeho igitabo cise Green Book kirimwo ivyiyumviro vyiwe vya politike, ubudandaji hamwe n'imibano. Yari afise intumbero yo gushiraho banki nkuru ya Afrika hamwe n'ifaranga rimwe, bikaba vyari bigamije kwigenga k'ubutunzi bw'ibihugu vy'uburengero. Gaddafi ni umwe mu bategetsi boba barakoze ivyiza bongera baranakora ibibi. Rero hano onye tuvuze ko vyiza yakoze, Gaddafi yarashoboye guhindura ubuzima bw'abanyagihugu bo mu gihugu ca Libya. Yashizeho ingingo zitandukanye kugira ngo ateze imbere imibereho y'abanyagihugu bo mu gihugu ca Libya. Amavuta y'ibitoro yarungikwa mu nyungu z'abanyagihugu nko mu ndero, education na sante, mu by'ubuvuzi hamwe n'iterambere rusange. Kandi biravugwa ko ku ntwaro ya Gaddafi abanyagihugu baho biga ku buntu, abanyeshuri bose biga ku buntu, kandi bikavugwa yuko n'umunyagihugu wa Libya yavugwa ku buntu. Kandi ku ntwaro ya Gaddafi yari yaremereye ko buri umunyalibiya wese agira inzu abamwo. Abantu badafise akazi hari gihe bavugwa ko umunyalibiya wese ahabwa amafaranga buri kwezi, ariko ibi nta uramenya neza yuko vyari vyo, nabwo vyoba vyarabaye umwanya muto, kuko bishobora kuba vyarabaye igihe gito, naho nyene ku bantu bamwe ntivyashoboye kuba ku banyagihugu bose bo mu gihugu ca Libya. Twavuze ivyo nivyo vyiza yoba yarashoboye gukora, ariko nawe yarakoze n'ibindi vy'akarenganyo mu gutoteza abatavuga rumwe nawe. Yaragaragaye nk'umunyagitugu mu vyerekeye uburenganzira bwa kiremwa muntu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe barakumigwa, baragirizwa ko ari abansi b'igihugu. Ivyitwa by'abantu batavuga rumwe muri politike batavuga rumwe baricwa canke bagatotezwa, bakaborezwa igufa. Hariho n'amabohero y'akajagari, ayo mabohero habamo gutotezwa, gukubitwa no kuborezwa igufa. Kandi n'ibitangaza amakuru byo muri ico gihugu ca Libya by'ico gihe ku ntwaro ya Gaddafi byarakumirwa, nta bwigenge byari bifise. Tuje mu vyerekeye urupfu rwa Muammar Gaddafi. Gaddafi yapfuye ku igenekerezo rya 20 Gitugutu mu mwaka w'ibihumbi 2017. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 Gaddafi yishwe n'abagwanyi b'abaroberi bamufatiye hafi y'igisagara ca Sirte aho yavukiye. Abamwishe yishwe n'abagwanyi b'abaroberi bafadikanije na NATO. Impamvu bavuga yuko yishwe kubera ivyiyumviro vyiwe vyo gushiraho ifaranga rimwe rya Afrika rishingiye ku nzahabu, byari bigamije guhangana n'idolari ry'abanyamerika. Mu ncamake, Gaddafi yakoze ivyiza bikomeye mu guhindura Libya. Igihugu ca Libya kica gitera kija imbere mu kubakwa ibikorwa vy'iremezo, amashure hamwe n'ubuvuzi. Ariko kandi ubutegetsi bwiwe bwari bwuzuyemwo igitugu, gukandamiza abatavuga rumwe no kudaha ijambo demokrasi. Nivyo muri bike vyinshi vya Gaddafi yakoze nashoboye kubategurira uno munsi. Ibindi navyo tuzobandanya tubitohoza, tumenye neza na neza amakuru ajanye n'uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Libya, ariwe Muammar Gaddafi. Psikologe nije naye nabateguriye kino kiganiro, ndabasezeye naho utaha mu kindi kiganiro. Ariko ukaba utari bwagire subscribe, usabwe kugira subscribe, vyonde no kukazogera. Urabona ahantu handitse all canke tout, uravyondeko
ugire na like, uduhe na comment, ugire na share, ukoze naho utaha rero mu kindi kiganiro kizokurikira. Thank you.